Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nibyo ndabipfurije ni jewe Janvier Imana irambona nkuko mubibona nkuko muvyumva kandi nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro yaga muganga gisanzwe gitambutswa ku rubuga rwitwa Ntambudahita TV rusanzwe rukorera kuri YouTube, Facebook no ku mapaje atandukanye ya za TikTok na WhatsApp. Hose ukaba wandikamwo Ntamvura idahita mu ijambo rimwe rifatanye hama ugasigaza akanya ugaca wandika T na V gutyo ucubona imbuga zacu dukorera ko dushikiriza ko ibiganiro. None rero nkuko vyama iyo kino kiganiro catunganijwe tuganira ku ngingo kanaka, ku kiganiro kanaka tuba twabateguriye kugira ngo kidufashe kubungabunga amagara, kubera yuko murazi yuko amagara n'amazi aseseka ntibayore, bisaba yuko umuntu yabungabunga. Kandi murazi ko abafaransa bavuze ngo mieux vaut prévenir que guérir, vyerekana yuko rero ngo umuntu akwiye kuzitira ataronegwa, ko kwikingira ari kwiza kuruta kwivuza. Urumva nyene wivuza aba yamaze kugwara, kandi kugwara nako urashobora no kwivuza ntubukire, muga wikingi hakiri kare utaragwara usanga bibaye vyiza gusumba, bigatuma amagara yawe abungabungwa. Mu Kirundi nyene kiragoye, ariko mugabo naco nyene ndakigerageza, naho kumbure atamuhinga muri co, kumbure novuga ngo niwe nyene kaminuza, kuko murazi yuko imvugo za bamwe n'abandi usanga hari igihe bishika nyene bigacangana. None rero ubuheruka twarabashikirije ku kiganiro cavuga ku bijanye n'umuti kama w'indwara ya grippe. Iyi ndwara ya grippe ni indwara igiteye isibe hirya no hino kw'isi, na cane cane hano iwacu naho nyene dukunze kuyibona. Benshi uzumva ngo ngwaye grippe, grippe ngwaye namba ari covid. Iyi grippe ngwaye namba ari ya covid ntikira, ndafata imiti. Hari n'umuntu uzawumva ngo maze gufata imiti yose ngo vyaranse, ukagerageza ukavanga imiti iyi n'iriya, ugasanga iyo grippe yiwe nticoroshe, ntikira. Kandi benshi muri bo ugasanga kurikiranye neza, hari n'igihe biba biterwa nuko batayivuje neza muri kahise, bafashe imiti nabi, yawufata umunsi umwe ngo muganga ngo vya binini wampa ngo naciye nkira. Ashe ngo none rero ngo yasuye kugaruka ngo ahubwo uraba ngo umpe vya bindi nyene, ngo vya bindi ngo sinzi niyo naciye nterera. Urumva rero yuko kudakira kw'indwara, gukara kw'indwara, kutumva imiti kw'indwara, hari igihe biba binatewe n'ingene nyene kurwara nawe yagiye arafata imiti nabi, afata imiti idakwiye, ayifata umunsi umwe acareka ngo yumva yakize. Ivyo bintu abantu baravyiharaza. None rero tumaze kubashikiriza ibiganiro bibiri bivuga kuko ingene umuntu ashobora kwitegurira umuti kama wa grippe, kandi twabonye yuko uwo muti kama wa grippe utavura grippe gusa ku muntu aba yamaze kuyigwara, ahubwo binafasha kwikingira indwara ya grippe iyo umuntu akunze kuba afata mwene iyo miti kama. Kuko iyo miti kama twasanze tuyita imiti kama kubera yuko ikinga indwara canke ikanafasha umuntu koroherwa iyo yamaze kugwara, ariko ubundi bwobwo ni ingaburo, ni imfungurwa za misi yose mu buzima bwacu bwa buri munsi. Usanga biri muri vya bindi twihereza gusa, nuko umuntu atabaze ati kumbure hamwe noza ndafungura bino mba ndiko nikingira, mba ndiko nifasha. Ibi rero twaboneye hamwe ibintu bishika kuri bitatu, bambe ibintu bishika kuri bibiri. Nako ikiganiro ca mbere twabonye ingene umuntu ashobora kwivuza grippe nimba yayigwaye canke akayikingira atarayigwara mu kunwa icayi ca tangawizi hamwe n'indimu. Mu gice ca kabiri twabonye ingene umuntu ashobora kwivura grippe nimba yagwaye grippe canke akayikingira akoresheje mu kuza aracishamwo akanywa umutobe w'imicungwe, imicungwe ivanze n'indimu, hanyuma umuntu agaca bivanga n'ubuki. Ivyo bintu bitatu umuntu akunze kuza aravyihereza, twabonye yuko bifasha kugira ngo ntubu kigwaye grippe, wayigwaye naho umubiri uce woroherwa. Kubera impamvu izi canke izindi twavuze mu biganiro vyarenganye, mwebwe rero mutabikurikiranye mwarahombye, kuko murumva ko ivyo bintu ari ibifungurwa dusanzwe turonka: indimu, imicungwe, ubuki,
tangawizi. Ivyo ni ibintu bisanzwe biboneka ngaho iwacu mu gihugu, kumbure no ngaho uherereye wewe uriko urakurikirana kino kiganiro mugabo ukaba wumva runo rurimi rw'ikirundi turiko turakoresha. Twarababwiye kandi ingene iyo miti kama canke izo ngaburo, izo mfungurwa kama, ingene umuntu azitunganya, ingene umuntu azitegura, urugero umuntu abikorako, quantity umuntu abikorako. Twarababwiye kandi abantu batemerewe gufata iyo miti kama kubera yuko bishobora kugira ingaruka mbi ku magara yabo, kuko murazi ko umuti nkuko twabivuze wamufise indication cyangwa hamwe na contre indication. None rero uno munsi ni ikiganiro kigira gatatu rero muri runo rukurikirane rwa bino bintu twise ngo ni imiti kama ivura indwara ya grippe cyane ifasha korohereza umuntu agwaye grippe, ahubwo mbere ikongera ikanafasha kwirinda kugwara iyo grippe nimba wowe utarayigwara. Uno munsi rero muri kino kiganiro kigira gatatu turabira hamwe ico bita ngo ni tevere, twava tuvuga ngo ni icayi gisa n'icatsi kibisi. Vere nyene n'ibara risa n'icatsi canke ibara ry'urwagi icatsi kibisi, ibindi nyene nk'ivyo tevere. Hanyuma wivanga n'ubuki. Ivyo bintu bibiri navyo nyene ngo birafasha cane korohereza umuntu agwaye grippe, bigatuma umubiri uca wigwanira, bigatuma umubiri uca woroherwa, utaragwana bikamukingira. Reka turabire hamwe rero ico kiganiro no kuvuga yuko iyo tevere bavuga yuko irimwe ivyo bita amaflavonoide n'ivyo bita ngo na catechine. Ivyo vyose rero ngo bikaba birimwe antioxidant hamwe na anti-inflammation cyangwa anti-inflammatoire kumbure ngira ngo mu gifaransa gutyo umuntu agerageje kwitumbireza gutyo. Bikaba bivuga yuko rero ico cayi gisa n'icatsi kibisi kigirane ki renforce le système immunitaire, ngo congerereza inguvu abasirikare bo mu mubiri kugira ngo babashe kwigwanira, babashe kugwanira umubiri, babashe gutabara umubiri, kuko murazi ko umubiri wacu wamana ibitero imisi yose mu buzima bwacu bwa misi yose. Ivyo dufungura, ivyo duhema, harimo impwemu zirimo imicafu, imigera, amagazi n'ibindi. Gutyo rero urumva ubuzima bwacu buri expose ku buryo umubiri wamana ibitero. Ariko mugabo iyo umuntu ngo afunguye ibintu bituma abasirikare bo mu mubiri bagwana, bagira inguvu zo kugwana, bica bituma uyu muntu rero ubugwaragwara atacu bumugira. Kandi ngaha mu biganiro byarenganye twaravuze yuko ibi bintu binyoye cyangwa uvyihereje bidafasha kuvura grippe gusa, ahubwo bifasha no kuvura ubugwara bwinshi umuntu atuharura, kubera murumva ko abasirikare bo mu mubiri ubahaye inguvu, ukabaha renfort kugira ngo bashishikare kugwanya umwasi neza. Muri ico gihe si umwasi yitwa grippe wenyene, ahubwo ni abansi bose bo mubiri bashobora gutera umubiri. Abasirikare bacu bo mu mubiri rero baca bagwanya abo bansi bacu. Hanyuma bakavugamo yuko rero ngo ubuki rero nabwo nyene ngo burafise ubushobozi bwo kugwanya amamikrobe. Gutyo rero ubwo buki ngo bugaca bufasha korohereza umubiri mu bijanye no kugwanya ibimenyetso vya grippe, harimo cane cane ngo inkorora. Murazi ko grippe akenshi haca haziramwo n'agakorora, itangura kumbura ari grippe ibicurane iki, ariko mugabo ugasanga mu nyuma haciye haziramwo n'agakorora. Rero ubwo buki nico cayi bavamwe ni tevere canke icayi c'icatsi kibisi c'ibara ry'urwatsi rubisi. Birafasha cane umubiri kugwanya grippe, kwikingira grippe kutaragwara canke se kwivura grippe kuwamaze kugwara. Kandi ivyo bintu biraboneka. Jewe tevere ntayo ndanwa, numva bavuga ngo yoba irura. Kumbure narigeze kuja ahantu ndanwa tangawizi, kubera ko tangawizi ariyo maze kumbure kuzandanwa. Ariko rero tevere nca numva bavuze ngo utayimenyere ngo ntayo woshobora. Aho hambere rero niyo tevere yari hari ndabona hirya no hino ku masoko mu quartier, aho usanga bagira nti abantu bahita barabinwa tevere canke tangawizi, ibintu nyene nk'ibyo ngira ngo mbere na cafe canke se ikawa. Ivyo vyose rero birabaho, birahari, birafasha ku magara y'abantu. Hanyuma rero umuntu yo kwibaza ngo mbega iki cayi none rero
gikorwa ku rugero runganiki kuri quantité inganiki. Umuntu akoresha TVR inganiki, ubuki bunganiki kugira ngo atunganye uyu muti kama. Uyu muti kama wacu umuntu ngo afata ikiyiko kijya kiyiko umuntu akoresha mu gufungura cuzuye agafu kiyo TVR, hanyuma agaca afata n'akayiko gatoya novuga ngo twatuyiko bakoresha mu kugira isukari n'iki ariko mugabo mu buryo bworoheje, naho wofata ikiko kimwe c'ubuki hamwe n'ikiko kijya dukoresha mu gufungura ca TVR, hanyuma ngo ugaca ufata ngo agatasi kamwe k'amazi ashushe cane, amazi ashushe, hanyuma ugaca ushiramwo ya TVR yawe yuzuye ikiyiko na bwa buki bwuzuye ikiyiko, ugaca ushira muri ka gatasi ngo hanyuma ugaca upfundikira. Hanyuma rero ivyo bintu bitatu bishizemo kuri urwo rwego umuntu aba agize ntakoresheje ibipimo vyiza. Hanyuma aho ni kubijanye n'urugero canke la quantité y'ivyo bikoresho cyangwa y'ivyo dukoresha mu gutunganya uwo muti wacu. Numva ko ari agatasi kuzuye amazi ashushe hamwe n'ikiko kimwe ca TVR hamwe n'ikiko kimwe c'ubuki. Umuntu rero ngo mbega yoca bitunganya gute, yobifata yobivanga gute? Umuntu afashe y'amazi ugafata na ya TVR ugashira muri y'amazi, ugashufata na ca kiyiko novuga ngo c'ubuki ugashiramwo, ugapfundikira, ngo urabipfundikira, hanyuma ugacugira ukarindiya n'imiburiburi ngo bikamara nk'iminota iri hagati y'iminota 5 n'iminota 10. Hanyuma ugize ubipfundikiye uwo mwanya uri hagati y'iminota 5 n'iminota 10, ugaca ubipfundurura ukabishira ngaho ukarindira bigahora. Bimaze guhora rero ucubimimina kujya ukoresha kamiminisho, ukamimina, hanyuma ukayungiro cyangwa se akamiminisho kumbure byose nico kimwe, ukamimina ugashira mu ntuzeye muri mugane gatasi cyangwa mu kindi gikombe kumbure umiminiyemo, hanyuma ugaca uvyihereza. Muri ico gihe rero uwo muti wacu uba wawutunganije neza ku rugero rukwiye, nta na hamwe ubugize surdosage, nta na hamwe ubunyoye mwinshi gusumba uwemewe cyangwa se ukenewe mu mubiri. Urumva rero nuko bitegurwa kandi ni kuri urwo rugero uyu muti utegurwa. Murumva rero wewe uhora kumbura ukarigwa na grippe kandi urumva ko bidafasha kuri grippe gusa, bimaze kuba bifasha umubiri ku rugero nk'urwo oyi, urumva ko bifasha no mu bindi, urakwiye kuza uragira kamenyere ko kwifashisha ibyo tudondaguye bigizwe n'ubuki hamwe na TVR. Rero umuntu yokwibaza ati none mbega ko mu biganiro vyarenganye mwatubwiye abantu bemerewe kunywa uyo muti n'abantu batemerewe kunywa uyo muti, none uyu wowe bimeze gute? Wari we wese wowe umuha, naho yoba n'umwana kivuka wowe umuha? Ihibambewe uyu muti wacu kama bivugwa yuko udakwiye gufatwa n'abadamu bibungenze hamwe n'abadamu bonsa. Abo ntibakwiye kugira ntibakwiye kuwufata. Abandi bantu badakwiye gufata uyu muti wacu n'abantu novuga ngo bagwaye ibintu kuvuga ngo ni ivy'imyingo canke se umwingo goitre, mugabo ubu ntibikigwiriye cyane ariko baracariho abantu bagwaye umwingo canke abantu bagwaye amafyigo hamwe n'abantu bagwaye igitigu. Abo bantu ntibakwiye gufata uyu muti, hamwe n'abantu bagwaye estoma canke ibivyimba muri estoma, canke ngo mbere n'abantu ngo badafise itiro, bafise ikibazo co kubura itiro. Abo bantu ngo ntibakwiye kunywa uyu muti kuko birashobora kugira gutuma situation yabo yiyongera, birashobora gutuma amagara yabo abangamirwa. Ikindi naco ngo bivugwa ngo yuko ngo abantu bafata imiti ya diabete n'abantu bafata imiti y'indwara y'umutima, ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, hypertension arterielle, hamwe n'abantu bafata imiti bitongwa na anticoagula. Ni imiti igwanya ukuvurirana kw'amaraso, coagulation sanguine, ni kujya kuntu ni rujya rugero amaraso avura ko mu mubiri. Urabona iyo umuntu yakomeretse ingene arava amaraso mugabo akageregera amaraso agirana akavurirana,
kugira ngo ntabandanye aseseka cyangwa se ava asenya. Rero abantu banywa imiti rero ngo igwanye cyangwa se igabanya ukuvurirana kw'amaraso mu mubiri, abo ngo ntibakwiye gupfa kunywa ico cayi cyangwa se uwo muti ugizwe n'icayi gisa n'urwatsi rubisi yaco bita tevere kivanzwe n'ubuki, ngo ntibakwiye gupfa kubinywa ngo kiretse babanje kubaza cyangwa se kuvugana n'umuganga canke uwanonosoye ivy'ingaburo ibereye. Nuko rero n'abo bantu badakwiye gufata uyu muti wacu, nubwo wumva ari umuti mwiza, ariko nyene kubera ko ibiwugize hashobora kubamwo ibishobora kutorohereza amagara yabo, abo bantu biri contre-indiqué ko uyu muti badakwiye kunywa. Bakunzi ba kino kiganiro rero Yaga Muganga, ni hano ikiganiro cacu kigomba kigarukire. Twari dutumbereye kuvugana namwe ikiganiro kibabwira ingene umuntu ashobora kwivura canke se kwikingira indwara ya gripe, akazitira ataronegwa, nimba yamaze konegwa naho akarondera ingene yigwanako, kuko nta uhunga yamaze kumwinjirana. Avuga ngo umugabo ntatinya ingwe, ngo atinya ingwe ariko ntatinya yamaze kumwinjirana. Umuntu wese ngo ashobora gutinya ingwe ariko mugabo yamaze kwinjirana nta yandi mahitamwo bufise, muca muhangana n'iyo ngwe mpaka utsinda ugatsinda, nyene byanka bikankanya, ariko mugabo nyene uca wita nyene nta kundi. None rero kuba yamaze kugwara nawe, turabonye yuko uyu muti ufasha cyane mu kongereza inguvu, ubushobozi abasirikare bo mu mubiri, bigatuma umubiri rero ibimenyetso bya gripe harimo n'agakorora bica bitsindwa, hanyuma umuntu agacakira niko nimba yamaze kugwara. Utaragwara nawe urumva ko ari ingaburo ituma ashishikara kumererwa neza. Tworangiza rero tubashimira cyane mwebwe mwafashe umwanya wanyu kugira ngo mudukurikire, tubahamagarira kandi gushishikara gufyonda kuri sabone, aho hantu handitse sabone canke subscribe, bivanye n'ururimi telefone yawe irimo, urakwiye kuhafyonda wewe utarahafyonda, kugira ngo dushigikire, udutere inkunga, udufate mu mugongo, urubuga rukure. Hanyuma kandi nawe we birafise inyungu kuri wewe, kubera ibiganiro byacu byose igihe tuba twabishizeko ucuronka notification, ucuronka message ikubwira ko twashize ko video, gutyo naho baba ari wibereye mu dukorwa twawe twa misi yose, ugodotse ugacuraba iyo video yuko ihuye nawe n'ibyo ushaka byo gufasha, byo kongerereza ubumenyi no kubungabunga amagara meza, kugira ngo ushishikare kubaho umerewe neza. Nuko rero wofyonda kuri sabone canke kuri subscribe, hamugafyonda no kuri iyo nzogera iciza, ukagira ntukemeza kuko ama notification yose yoza araza, toutes les notifications ugafyonda ukemeza kugira ngo zizoze ziragushikira. Si kino kiganiro conyine tubashikiriza, turabashikiriza n'ikiganiro cyitwa Igitondo Gishasha, kiri mu ntumbero y'iyobokamana iby'ijambo ry'Imana, kugira ngo iminsi yose mu gatondo umuntu wese aronke akaryo ko gukurikirana ijambo ry'Imana, rimubera impamba y'umunsi yirigwana, rimufasha mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Hariho n'ikiganiro cy'inyigisho rero nyezina z'ijambo ry'Imana, twari kuvuga ngo inyigisho za Bibiliya muri ubwo buryo, ariko mugabo twahisemo kucita umutima w'ubugingo. Ni ijambo tuba twifuza yuko umuntu aronka imfungurwa canke imfunguro zo mu buryo bw'ikemu, mu buryo bukwiye, mu buryo buhagije, mu mwanya ukwiye. Muri ico gihe rero tuhategurira ivyigwa by'ijambo ry'Imana, aho bishobora kumara kumbura iminota 30 isaha, bivanye n'ingene icigwa categuwe. Hanyuma umuntu icigwa kikarangira yumvise ibitari bike bishobora kumwungura ubumenyi n'ubwenge mu bijanye n'iyobokamana. Turabashimiye cyane, naho ubutaha na gahwane.